mategeko mpanavyaha yaba mu mategeko yo mu gihugu canke amategeko mpuzamakungu iyo habaye ubwicanyi ndengerabutungane mu kivunga harahezwa hakaba amatohoza kuri umwe kuko hari ico tuvuga ko umwe wese afise uruhara rwiwe mu mategeko mpanavyaha kuvyo abayagirizwa nico twita la responsabilité et individuelle en matière pénale. Rero naho hari abantu benshi baba victime babuze bahohotewe amadosiye yabo yamaze gushikirizwa mu biro bikuru vyo mushikiriza amanza kizigenza akukira sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe ico twita la Cour pénale internationale ni benshi. Rero yayo mabi menshi mwibuke ko yabaye guhera mu 2015 gushika ubu ico gihe umukuru w'igihugu yari Pierre Nkurunziza ntakiriho. Rero ntaco vyica mu matohoza ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha ishashe irahe mu gihugu ca Hollande biriko bigenda neza. Ibiro vya procureur bitegerezwa kuraba nuko ivyemezo vyose vyamaze gushikirizwa kandi mu bagiye barahohoterwa ntari bahohotewe nico twokwita les préposés de l'État abakozi ba leta baba bo mwiperereza mu gipolisi mu gisoda eka n'abantu usanga bari mu mbonera kure isanzwe iri affilié ku mugambwe uri ku butegetsi. Ivyo vyose rero umwe wese baraheza bakamurabira ivyaha vyiwe yakoze. Rero abo ba victime no kuba n'umuntu yobaremesha akababwira yuko biriko bigenda neza bariko bararaba ibintu vyose ko bifise ivyemezo bakavyegeranya kugira urubanza ruze rugende neza ku nyungu zabo. Rero intwari hinduka canke idahinduka hari ico twita le principe de la continuité de l'État no kuvuga rero yuko wowe wese azokwagirizwa azohanwa hama kandi bashoboye kubona yuko boronswa indishi yakababa rivuye kuri leta naho nta nkeka namba naho nyene birakunda. Rero uko biriko biragenda nuko amadosiye ariko aragirwa ko amatohoza bikomeye ahubwo hageze ku co no kwita kuri phase bariko bararaba ko ivyemezo vyose bikwiye ico no kwita perfection.